Turongeye kubaramutsa tubaha n'ikaze mwese mukurikirana ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Uno mwanya rero tubashikiriza amakuru mashasha muba mutamenye, amakuru avugwa hirya no hino aho tuba twatembereye hirya hatandukanye, tukababera ijisho n'ugutwi, tukabatoreza amakuru atandukanye. Amakuru rero ariko aravugwa hirya no hino ni menshi cane, aho yerekeye rero cane cane igisata ca politike. Ariko rero umwanya unadukundiye twaja mu nkino, imico kama n'ibindi bitandukanye, tubabwire ariko aravugwa hano mu gihugu cacu c'Uburundi. Ariko rero umwanya unadukundiye turaja kwambuka imipaka tubabwire ibiriko biravugwa. Ariko rero inkuru iri kw'isonga kuno musi w'igenekerezo rya 21 ukwezi kw'indwi 2025 ni inkuru iriko iravugwa hirya no hino cane cane mu ntara zigize Uburundi. Aho rero ni mu ntara ya Gitega neza na neza, aho hariko haravugwa vyinshi bitandukanye tutari tumenyereye kumva hano mu gihugu cacu c'Uburundi. N'akamaramaza rero kumva umugambi CNDD-FDD usanzwe uri ku butegetsi, aho twavyutse twumva yuko bariko barawiyamiriza mu ntara zitandukanye. Abenshi rero biyamirije umugambi CNDD-FDD biciye mu nyandiko zitandukanye, bakaba rero bagiye barandika n'ikaramu itukura, kandi bakavyandika rero cane cane ku mpome z'amasengero, z'amashure canke hagati mu mabarabara ahatandukanye mu ntara zigize Uburundi. Abo twaciye rero twagiye turabaza abanyagihugu bahegereye, bagiye batubwira abo bikeka banditse ivyo vyandiko nyene biyamiriza umugambi CNDD-FDD. Bamwe bakavuga bati ni imigambwe itavuga rumwe nawo canke naho n'abantu bari muri CNDD-FDD bakaba bahaze ukuntu umugambi CNDD-FDD witwara. Twaje tubabwire rero inkuru imwe ukwayo, uko benshi twagiye turaganira, uko babibonye, uko bavyumvise, nuko bagenda babitahura ugutandukanye. Twe rero twashoboye gushika mu ntara zitandukanye zigize Uburundi, dusanga vyabereye mu ntara zitandukanye, aho bavyanditse hatandukanye mu makomine menshi agize intara. Ni mu ntara ya Gitega, amakomine yaho nyene mu ntara ya Gitega, amakomine rero atandukanye bagiye baravyandikamwo. Twaje kubibabwira mu makuru ari imbere, amakuru twatohoje, twahishikiye, twafashe amafoto atandukanye, amashusho atandukanye rero turaja kuyabereka muriko murayabona aho imbere yanyu kw'ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV. Turababwira ivyo twagiye turasanga aho twatembereye ngaho nyene mu makomine agize intara ya Gitega. Aho rero ni mu ntara cane cane ni mu ntara ya Ngozi, naho nyene n'intara ya Rumonge, naho nyene twasanze ariko bimeze. Twatembeye henshi hatandukanye rero dusanga bagiye barandika mu mabarabara atandukanye biyamiriza umugambi uri ku butegetsi CNDD-FDD. Ariko rero ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV twatembereye rero ahantu henshi hatandukanye, dusanga uko babitubwiye niko bimeze, uko baduhamagaye mu gitondo ca kare batubwira uko vyaraye vyanditswe mu mabarabara atandukanye. Twagiye rero turahishikira, turabera ijisho n'ugutwi, turabwira uko twahasanze. Uretse rero ivyandiko vyanditswe hatandukanye, haba ku mpome zitandukanye, haba mu mabarabara canke ku bigo vy'amashure, turaja kubabwira rero abantu batandukanye bagize ico babivugako mu bategetsi barongoye igihugu. Turaja kubabwira rero nivyo Gaspard Baratuza yashikirije mu gihe baheruka rero mu nyigisho babibutsa akarangamutima k'umwuga abasirikare bakora, igihe rero inama zari zimaze imisi zibiri hariya mu ntara ya Kayanza. Ivyo Gaspard Baratuza rero yari yatubwiye muri iyo misi iheze, bikaba bijanye n'ibi nyene vyo kwandika biyamiriza umugambi CNDD-FDD uri ku butegetsi. Ariko rero imbere yuko twinjira mw'idonido, nagira nsaba umuntu akiri mushasha kuri ishene yacu ya YouTube ariyo Isi TV atarafyonda kuri sabone, afyonda kuri sabone, arabira naho akazogera naho nyene yemeze kugira ngo amakuru abandanye yaronka gatanu kuri gatanu, amakuru atarajako ivumbi, amakuru ataramucika. Tubabwire idonido rero ukuntu ayo makuru yagiye araba nk'ahantu ari mu gihugu cacu rero c'Uburundi ahatandukanye. Nkuko twabibabwiye rero muri iyi ncamake, mu mabarabara atandukanye aha mu gihugu cacu c'Uburundi n'intara zitandukanye bagiye bandika rero ivyandiko vyinshi bitandukanye, ariko ahanini vyamiriza umugambi CNDD-FDD. Benshi rero bagiye bandika mu ntara zitandukanye zigize Uburundi, aho twovuga nk'intara ya Gitega, intara ya Ngozi n'intara ya Rumonge. Bagiye bandika
ku bihome bitandukanye by'amashuri, amasengero, ku bihome vy'amasoko bandika rero ibitandukanye bavuga ko biyamirije CNDD FDD bakavuga ngo banditseko bavuga ngo CNDD FDD temba. Urumva ko rero haba i Ngozi, haba mu Rumonge canke i Gitega hose bandika ngo CNDD FDD temba, bisobanura ko rero CNDD FDD bayirambiwe ive ku butegetsi. Aho ni mu gihe CNDD FDD yoyo yiyemeje ko izotwara igihugu imyaka 500 ngo bakiyongeza n'iyindi 500, kavuga ko rero bazohamara imyaka 1000 bari ku butegetsi. Ariko rero bamaze kwiyamiriza rero ahatari hake mu ntara ya Ngozi, mu ntara ya Gitega n'intara ya Rumonge. Benshi bakavuga bati none mbega abavyanditse ni bande? Amakuru tumaze kumenya rero abaza kwisonga n'abarongoye CNDD FDD mu bice bitandukanye. Aho witwa Nshimirimana Eric arongoye Imbonerakure mu gihugu cose c'u Burundi niwe ariko aravugwa muri kano kanya, kuko hari abantu benshi yamaze kubibabwira yuko umugabo CNDD FDD userukiwe n'abantu atari bo. Bavuga rero kuko Ndayishimiye, Evariste Ndayishimiye batariko baramushaka muri ino minsi ko arongora igihugu, bakavuga ko rero mu 2027 bazohashira uwundi mugabo ngo w'injyamunyu ngo bateguye ari bazorongora igihugu c'u Burundi. Bakavuga ko rero Ndayishimiye batakimwerekwa, batakimwemera. Ubu rero Eric Nshimirimana arongoye Imbonerakure ku rwego rw'igihugu niwe rero amaze imisi akoranye amanama atandukanye, akavuga ko ayo manama rero yagiranye nawe na Reverien Ndikuriyo umunyamabanga wa CNDD FDD. Akavuga ko rero yamubwiye yuko uko bigenda kose Ndayishimiye atazosubira kwitoza mu mwaka wa 2027. Eric rero Nshimirimana mwumve ko ivyo abwira abagumyabanga ba CNDD FDD nawe nyene atari ivyo bayibwiye, akavuga ko yo rero amakuru ayakura kwa murongoye basanzwe bari hejuru yiwe. Uwo Eric Nshimirimana rero mwibuke ko ari Somambike wa Reverien Ndikuriyo. Bakaba bavuga kamwe rero aho Reverien Ndikuriyo ari na Eric Nshimirimana bakaba bari kumwe. Abenshi rero bakavuga ko rero ivyo avuga atari bavyibwira, aba yabitumwe n'umugumyabanga wa CNDD FDD Reverien Ndikuriyo. Nimba rero benshi bavuze bati nimba Nshimirimana Eric avuga ivyo yatumwe na Reverien Ndikuriyo, birumvikana neza yuko Reverien Ndikuriyo nawe atakivuga rumwe n'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Abenshi bakavuga bati none mbega no kubera ko Reverien Ndikuriyo na Ndayishimiye batavuga rumwe kandi basangiye umugambwe umwe. Reverien Ndikuriyo rero bakavuga ko yoba ashaka kwitoza mu mwaka wa 2027, ariko Ndayishimiye nawe agashaka kutarekura ubutegetsi. Akavuga ko rero Ndayishimiye azobandanya yitoza na manda ikurikiye, ariko Reverien Ndikuriyo nawe ngo akaba ashaka ubutegetsi. Reverien avuga ko rero Ndayishimiye azobandanya yitoza na manda ikurikiye, ariko Reverien Ndikuriyo nawe ngo akaba ashaka ubutegetsi. Reverien Ndikuriyo rero mwibuke ko yamaze igihe avyuka amajoro agenda umutwenzi n'uyundi mu ntara za Ngozi, Kayanza yigisha umugambwe CNDD FDD mw'ijoro, abantu bakavyuka inama zarangiye. Abenshi bakavuga ko rero ico gihe yari kwiyamamaza, akavuga rero ibitagenda neza ku ntwaro ya Ndayishimiye. Agenda abereka rero yuko essence yabuze, akavuga ko ata bitoro bihari, akavuga ko ata matara ahari, akavuga ko abanyeshuri bataciga neza kubera inzara yateye ngo batakironka ivyo barya. Abanyagihugu bati barashonje, nta sukari bakironka n'ibindi bitandukanye. Reverien Ndikuriyo rero agenda abisigurira abanyagihugu batandukanye mu ntara zitandukanye, abereka amakosa y'umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Icatangaje rero abatari bake nuko rero izo nyandiko zitandukanye zahereye mu ntara ya Gitega. Bakavuga bati none kubera ko izo nyandiko nyinshi zabaye makomine agize intara ya Gitega Evariste Ndayishimiye asanzwe avukamo. Bakavuga ati rero mu ntara ya Gitega iyo batabona ibitagenda neza barabivuga, ntibazi kurya umunwa kandi ntibazi guhisha akari ku mutima. Aho ni mu gihe rero igihe Perezida Sylvestre Ntibantunganya atwara igihugu nabo nyene bigeze kubimugirira bakamutera amazirantoki yagiye hariya mu ntara yabo nyene ya Gitega. Ariko rero uyu munsi nyene bikaba vyongeye kuba kuri Evariste Ndayishimiye, bakavuga ko rero manda yiwe atashobora no kuyirangiza kuko amaze
kubashika ku nyota. Abenshi rero bakavuga bati none kubera iki bihera mu ntara ya Gitega ariho asanzwe avuka nyene. Abenshi rero bavuga yuko mu ntara ya Gitega Evariste Ndayishimiye bamuzi akiri umwana kugeza aho ageze uno munsi, bakavuga yuko adashoboye kurongora igihugu. Muri iyi minsi rero atwaye igihugu bakavuga yuko yari yanagerageje. Mu ntara ya Gitega rero aho twasanze banditse ivyo vyandiko, ahenshi bavyanditse ni mu ntara ya Gitega quartier Musinzira, munsi ya Cercle impande y'ikibuga c'umupira bita ikibuga c'umupira ca basket. Ahandi bavyanditse rero ni kuri lycée Notre Dame de la Sagesse no kw'ishure rya SOS. Aho hose bakaba bagiye barandika bati CNDD FDD Temba. Muri komine ya Giheta naho nyene kw'ibarabara rija i Ngozi naho nyene bavyanditse, bavuga naho nyene bavuga bati CNDD FDD Temba. Ahandi nyene bavyanditse naho nyene muri komine ya Giheta aho bita ku Kirato, naho nyene bakaba bagiye bandikako bati CNDD FDD Temba. Ahandi bavyanditse ni muri komine ya Rumonge n'intara ya Rumonge nyene, bakaba banditse muri quartier Swahili, bakaba banditse bavuga bati CNDD FDD Temba. Ariko abenshi bakavuga bati kubera ivyo vyose banditse ijambo rimwe bakabihurirako, haba i Ngozi, haba i Gitega, haba mu Rumonge, bakandika amajambo asa. Aho twagiye turaja kandi ni mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Ngozi neza neza muri quartier Kinyami, aho nyene ku ruhome rwa katedrale yaho nyene i Ngozi, bakaba naho nyene bavyanditseko bavuga bati CNDD FDD Temba. Aho bose rero bakaba bagiye bandika ibintu bisa, bariko bari mu ntara zitandukanye. Abenshi bakiyumvira bati none vyoba vyagenze gute? Ariko rero abenshi bavuga yuko bashaka kuhashira uwundi mukuru w'igihugu atandukanye. Aho twagiye turaganira muri izo ntara zitandukanye, nk'aho twagiye mu Rumonge quartier Swahili twahishikiye, dusanga bavyanditseko naho nyene bavuga bati CNDD FDD Temba. Bo batubwiye bati Reverend Ndikuriyo ariko aravugana na Keri Nkurunziza ngo ariwe azorongora igihugu muri manda izokurikira mu 2027. Keri Nkurunziza rero muri iyi minsi amukurikirane hafi, bakaba bariko baramutegura ngo ariwe azomusubirira mu mabanga yo kurongora igihugu. Hagati aho rero twibukanye yuko mu nama zari zimaze imisi ziriko zibera hariya mu ntara ya Kayanza, arizo kunagura imigenderanire y'igisirikare hagati muri bo nyene, babibutsa akarangamutima k'umwuga bajejwe ko gucungera umutekano. Gaspard Baratuza yatubwiye neza ico gihe yuko bariko barabibutsa ukuntu bokwitwara, ngo hagati mu gisirikare hasigaye hariho ukwinubana, kwitwara nabi n'ibindi bitandukanye. Ngo no kubashira hamwe rero bagatuma indongozi zirongoye igisirikare rero gusubira kwibutsa akarangamutima k'akazi bajejwe, bati rero akazi muriko murakora ahubwo ni umuhamagaro, ngo utazi rero ico yaje gukora aba akura meza hakiri kare. Tubibutse ko rero uwo mwumvikano muke wagiye uraba mu gisirikare c'u Burundi watanguye igihe baja kurwanya umuhari wa M23 hariya muri Congo. Abasirikare barungutswe muri Congo bavuga ko batumva ico bagiye gukora muri Congo, ngo ari gusigayo agatwe. Abasirikare rero ngo benshi bagiye ku gahato badashaka kujayo. Vyumvikana ko rero n'igihe bashika ku kivi bakoze ivyo batumwe bakabikora uko utariko, kubera ko batavyumva na kumwe abari bagiye aho nyene muri Congo. Nabo barumva umugambi abandi ntibawumve, ariko bakaba basangiye intambara imwe. Umwasi bagiye kurwanya rero bo ngo ntibamwumva uwo ari we, abandi nabo bamwumva nabo bumva umwasi uwo ari we, bumva bafise akangonongono kubona ko abo bagiye babaherekeje batariko bavyumva co kimwe. Twagerageje rero kubaza inzego zitandukanye tubabaza yuko ivyo banditse ngaho ku mpome zitandukanye mu mabarabara no ku bigo vy'amashure hamwe no ku masengero ico boba bariko barabivuga ko indongozi zitandukanye. Gaspard Baratuza rero avugira igisirikare c'u Burundi yatumenyesheje yuko ivyo vyaraye bikozwe bitakozwe n'abasirikare, vyakozwe n'abasivile, ariko yavuze yuko ababikoze bose bagize inama zikomeye kuko vyakozwe mu ntara zitandukanye, kuko ngo atari umuntu umwe yoba yarabikoze, ngo kandi rero ngo babikoze baba bashigikiwe n'inzego zo hejuru, ngo si abana babikoze rero ngo ni abantu bakuze kandi bazi ico gukora. Gaspard Baratuza rero akavuga yuko abo bantu bamenyekana
bazohanwa bimwe vy'akarorero ngo bariko bararondegwa aho boba binyegeje hose. Rev Ndikuriyo rero aho yiriwe aragendera intara ya Makamba uyu musi nyene ku musi wa mbere yari hariya muri komine ya Kibago, komine Mabanda na komine Vugizo, aho hose yatembereye uno musi akaba yagiye abwira abanyagihugu yuko ivyo banditse ku mabarabara atandukanye no ku mpome zitandukanye nabo yamaze kuvyumva, ngo benshi rero ngo bagiye bariyamiriza umugambwe uri ku butegetsi ariwo CNDD-FDD. Yabwiye abanyagihugu baho n'akamwemwe kenshi ubona ko anezerewe cane, yababwiye yuko rero ivyo baramuka bibaye vyose atari ukubera CNDD-FDD ku butegetsi, ati ahubwo rero ko guhinyanyura inzego zisanzwe zihari. Rev Ndikuriyo rero yabivuze umenga afise ico abiziko ivyo vyari vyaraye vyanditswe, kuko babimubwiye ariko wewe ntiyabibonye nk'uko ari bishasha, ahubwo yabisigura nk'uko umenga hari ico vyamuhinduye muri we, umenga afise akanyamuneza katagira uko kangana, kuko ngo babivuga ariko aritwengera ashinyagura abanyagihugu bari ngaho, ababwiye yuko ivyabaye rero vyose, ivyo banditse mu mabarabara canke aho ku mpampe zitandukanye, ati abanyagihugu ntibasimbwe n'umutima, ntawe umenga afise akanyamuneza katagira uko kangana, kuko ngo babivuga ariko aritwengera ashinyagura abanyagihugu bari ngaho, ababwiye yuko ivyabaye rero vyose, ivyo banditse mu mabarabara canke aho ku mpampe zitandukanye, ati abanyagihugu ntibasimbwe n'umutima, ntawe bazobashira. Rev Ndikuriyo rero yavuze yuko umwanya n'umwanya bashobora guhinyanyura inzego zihari ariko udashobora gukora CNDD ku butegetsi. Vyumvikana ko rero abanditse izo nyandiko zitandukanye Rev Ndikuriyo afise ico abiziko. Abantu rero batangaye kubona ata mutima uriko urasimba. Rev Ndikuriyo rero akaba yiteguye kugira ico ashaka guhindura mu mugambwe CNDD-FDD. Abanyagihugu rero baha Makamba twaganiriye nabo nyene bakavuga yuko Rev Ndikuriyo adashobora kwitoza, ahubwo ngo ashaka guhinyanyura inzego zihari, ngo agashaka kuhashira ngo umuhungu wa Nkurunziza ariwe Keri Nkurunziza. Abishaka avuga rero yuko Keri Nkurunziza ataramenyekana mu bijanye n'ivya politike, bakavuga yuko nawe adashobora igihugu kuko Ndayishimiye camunaniye, ari inzobere, ari umuntu akuze, bati rero nta kuntu bogiha umwana ngo amenye ukuntu yogitwara. Abenshi rero ntibumva ukuntu Keri Nkurunziza iyo baje guta igihugu mu manga, ariko bakavuga bati ahubwo Rev Ndikuriyo apfa kubicisha kuri Keri Nkurunziza, ngo nivyamunanira gutwara azoheze nawe ashikira igihugu kwaje kugifata mu minwe atunganye ivyananiye abandi. Rev Ndikuriyo rero ntashaka kugaragaza neza yuko ari bashaka kuja ku butegetsi, ngo bashaka ko Keri Nkurunziza azobanza gutwara igihugu, hanyuma nawe Rev Ndikuriyo akaza mu nyuma, akaza kuvuga ko aje gushira ibintu mu buryo, ivyananiye Keri Nkurunziza n'ivyananiye Ndayishimiye ati ni jewe nje kubishira mu ngiro. Vyumvikana ko rero Rev Ndikuriyo ibiriko birakorwa vyose ari umugambi yateguye wo gukura Evariste Ndayishimiye ku butegetsi, akamukurako ata amaso abanje guseseka, akamukurako avuga ati nabakubise kudeta, ariko Rev Ndikuriyo wewe asanzwe azi ico yateguye. Mu minsi iri imbere rero tuzobabwira uko biriko biragenda, bwa Rev Ndikuriyo wewe kugira Ndayishimiye ku butegetsi bamuhoye iki, ku kutumvikana hagati y'abagabo babiri, hagati ya Rev Ndikuriyo na Evariste Ndayishimiye, mbega bariko bapfa iki? Kubona ko Rev Ndikuriyo agenda yasiguye abanyagihugu ababwira yuko Ndayishimiye kunanira vyamutaye kuw'amazi, agenda ababwiye yuko ata matara ahari, ata amazi ahari, inzara yo yishe abanyagihugu. Mbere Rev Ndikuriyo wewe kubiha agenda ateza urubwa umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye. Ivyo vyose rero turagiye tubibatohoreze impamvu ituma Rev Ndikuriyo agenda ateza urubwa umukuru w'igihugu kandi basangiye umugambwe uri ku butegetsi. Mbega Keri Nkurunziza wewe ariko aravugwa mu vyo kurongora igihugu, yoba yiteguye kurongora igihugu c'u Burundi koko, canke no kumukinisha nyene mu cezo wa ndani, barabe ko yohajako n'indwi zibiri gusa bagaheza bakamukura ku butegetsi, bakamukuraho nk'umwana. Rev Ndikuriyo rero we yamaze gutegura agatego mu minsi iri imbere azoshobora gutega abo bose bari ku butegetsi. Amakuru rero tubandanya tubatohoreza, tuzobabwira mbega Rev Ndikuriyo ashigikiwe na bande, abitumwa n'iki. Mu makuru rero turaje tubabwire mu makuru
ari imbere mugume hafi yacu turiko kubabwira amakuru twatohoje ariko aravugwa hariya mu ntara ya Rumonge, amakuru ashushe cane usibye iryo banditse ku mabarabara aho muri quartier Swahili, abanyagihugu baho nabo nyene bakavuga bati ivyo banditse nubwo batamenye uwavyanditse ariko ntibari kure y'ico ciyumviro, abenshi bavyiyumvira ariko ngo bakabura aho babivugira, turaje tubibabwire mu makuru yandi twabatohoreje, rero mugira muba mubahwe rero mugiye ibihe vyiza na gahwane.